We're done. Thank you guys. Thank you for coming. Thank you. I love you guys. Is somebody in famo kenshi chane rivuga kugukunda ibyishimo ubi kwari wawe wabibaye nashaka ku wara ya vrai umbahige hose zaja ngome sagukunde indur thank you I love you thank you ndabaramukije ni Madame Joa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uno munsi ndabazaniye amakuru mashasha kandi amakuru abantu benshi barindiranye igishika. Ego murabona ko je narigurira ni radio ifasha kurodera amakuru y'isi yose. Uno munsi ndabafitiye inkuru ndazi ko abantu benshi bayirindiranye igishika kabisa. Ego ni inkuru umusare dufise yitwa Big Fizzo. Big Fizzo yaremereye abarundi arababwira ati jewe ndafise show nini Kargari, abakargari ndafise show nini Kargari, mugabo sinoca inyuma y'urugo ngo ndeke kuramutsa abakunzi. Edmonton afise abakunzi benshi, abakunzi batandukanye, abakunzi baba East Africa bose n'abakunzi baba Canadian benshi bamaze kumumenya, basigaye bamukunda cyane bamwumviriza. Ego nukuri Big Fizzo arakunzwe cyane gose. Aratubwira ati sinorengana urugo, murazi ko rafa passe mwebwe narabagiriye show, mugabo nzoza kubaramutsa, nzoza juste kubagira ya aturamukirize hehe muri Serengeti. Abantu benshi barakunda kumva Serengeti. Mbe Serengeti ni iki? Serengeti nakabare kakorewe aba East Africa. Baragerageje baragira urabona ko igihugu cyose gifise uburyo kikora amarosete, mugabo baca baraba amarosete special, abantu bose bayariye bacavuga ati turisanze kabisa. Harimo Umurundi, harimo Umutanzania, hari abakozi b'Abaganda, hari abakozi b'Abasomalian, hari abakozi b'Abakenya barabaza kuhakorera, hari abarundi bose, nta muntu n'umwe muri East Africa atahoraza kuhakorera. Muri nico gituma baca bakora ibintu biryoshe cyane, baraterateranya ivyiyumviro baca bavyara amarosete ya ni gutya ari. Je rero ndafise ukuntu iyo ngiye hariya muri Serengeti, ikintu ca mbere nkunda cyaho ndakunda nyama choma. Niba nakimbaza mu mameni, ntumbaza amamena hari, nabonye ari ibintu biryoshe gusa abantu bose baravyikugura. Ariko je ndikundira akanyama choma kaho vraiment. Niyo bambonye ambwira ati we nturinde utubaza wowe, sanga baheje kubiteka ngasanga babinteretsa imbere yanje. Sindinda no kugira amakomande kuko barazi yuko ndazikunda cyane iyo ngiye muri Serengeti, nukuri muri ba number 1. Reka tuvuga amakuru ya Big Fizzo wacu. Jena nahashitse hakiri kare kugira ndabe uko ibintu biriko biragenda, kugira ngo menyesha abakunzi ba Imuhira Media uko ibintu biriko biragenda. Naguma mfata utu video nkaca ndaduposta ku mastati.
nukuri abantu bahora bakurikirana stati yanje Imana ibahezagire muhezagirwe cyane n'ubunzo kwa ndabazanira amakuru menshi atandukanye ncishije ku stati ncishije kuri Facebook ayandi ma platform sinda yategura neza naho nyene yategura ku buryo nzadacishaho ariko actuellement ndiko nkorera kuri YouTube ndiko nkorera kuri Facebook na stati abantu bakunda kuziraba no mu ma groupe menshi ndimo je ndi mu ma groupe presque y'abarundi yose groupe yose ndayarimo kandi ndatera inkuru barabizi groupe nshizemo ndayanima bikwijije naho nyene ndakunda gucishamwo abantu z'ama information bagomba gushikiriza abakunzi ba Imuhira Media. Rero Big Fizzo wacu araje, Big Fizzo wacu arahicishije kugira ngo aturamutse abantu benshi bavuga barundi nabonye abantu bose nabonye abaganda nabonye aba Nigeria narabonye aba Tanzania narabonye mwe aba Kenya narabonye mwe aba Canada narabonye mwe abazungu nukuri bari bagerageje kweri urabona ko le Canada c'est un pays à multiculture ni pays gizwe n'amakominote amakominote menshi yaraje abantu benshi bo muri ayo makominote baraje kumuraba Big Fizzo baramaze kumumenya nukuri byari ikindi kintu naco canezereye rero cyane abastari bo ngaha turafite abastari ba Monkonzi ba Junior n'abandi ntaramenya amazina neza mugabo amaze gukurikirana indirimbo zabo nabo nyene baravuze ati no pourquoi pas tudashaka supportinga umustare nkatwe umuririmbyi nkatwe ubakuru bamwita sogokuru ari mu rwego rw'abasogokuru babanuze kubera bari kwararamura abuzukuru n'abuzukuruza bariko barasohora indirimbo ubu Big Fizzo ari mu rwego rw'abasokuru mugabo aguma afise agaciro k'abajene aguma agendera muri generation jeunesse aguma yigenderamo nuko rero abo bantu bose bari bamwitavye hamba ikindi cyanezere cyane abantu b'abasaje muri community y'abarundi bo muri East Africa benshi baraje abantu bakuze baraje kumushigikira biyubashe mugabo sishaka kubacisha muri kamera murabiza batama bacu ibintu by'abajene ntavyo bazi kandi si byiza yuko tuza turabe expose tutavuganye tubanza kubasaba uruhusha twaca tubacisha mu bintu ariko niho bari baje gushigikira Big Fizzo narababonye kandi bahezagirwe n'abamama bakuze nabonye bari baje gushigikira Big Fizzo ariko sina bikunze kuguma cisha amakamera si ibintu byiza cyane gose normal baje nkunda gucisha muri kamera abantu mbanzi yuko babimenyereye biyakira kandi ata problem afise sina batabikunda je sais de ne pas kuba ntunzenya kubacisha mu makamera nikomeze nicyo hango nihaye nka Imuhira Media hariyo aba DJ mana yanje aba DJ mana yanje hari aba DJ Junior bega yitwa DJ Junior yo naramwibagize namana munyihanganire kabisa mukamenga ibintu bya Junior no numva mwita Junior ibintu bya gutyo DJ vraiment kubwanje n'ubwa mbere ndamubona mugabo naramukunze vraiment très professionnel yatanze indirimbo zo muri East Africa zose n'iz'i Burundi yarazivugije abarundi baranezerwa cyane gose nego abanyarwanda bari bahari bararyohewe abakongomani bahari bari bararyohewe abakenya bahari baje kuraba Big Fizzo bararyohewe abatanzania bararyohewe cyane baje kuraba Big Fizzo kuko barisanga nabo nyene yarabavugiriza indirimbo aba Nigeria bose bari bahari nabo nyene barisanga abanyamurenge bose nuko Imana ihezagire ijya community yacu n'abantu biyumvanamo n'abantu bashigikirana ego bose niho bari kandi n'abazungu bose bari bahari rero uko rero byari bimeze neza byari biryoshe benshi rero bamara kubona bakaraba ati none bigenda gute ukuri kurabivuga hari ikintu kimwe mugira ndabibiri banga barundi muri kwisi yose ego abari muri Europe America Australia barabizi dukorera mu makapasite maximale muri sale baraharura abantu bavuze ati ni 20 bavuze 30 ni 30 bavuze igihumbi ni igihumbi bavuze 500 urenza kabisa urengeje ugafatwa urahanwa rero Serengeti rafise kapasite maximale yayo rero abatashoboye kwinjira mwihangane basanze huzuye yego ariko ico no babwira baruzuye muri kapasite maximale ya Serengeti bajya mubona ni
abasigaye rero mugabo rero ntimuhave muvuga ati no twarahovye ivyo bintu mwagize ni biki mwari kurondera amasare manini no oya ivyo ntaco bitwaye ni kubera wewe yaraje kugira show muri Edmonton yaraje juste kuduha akayambu juste arengana yase kurengana urugo rumukunda ariko ro 15 arafise show nini ya muri Calgary abakargari baramwiteguriye bararondeye sale ikwiriye kweri zo kwakira abantu benshi aba Edmonton bataronse chance yo kuza Serengeti ro 15 Calgary aba Vancouver n'andi ma ville yo ngaha anye muri Alberta yose nayo muri BC yose aha abarundi bose baba bumva bitakunze ko bashika muri Serengeti lo 15 Calgary ni mugendeyo na jena nifujije kuza Calgary kugira nzobazanire intuzenya nzoba hamakuru y'ukuntu vyagenze ariko ubuzima bwa Canada ubuzi dukora bwa misi yose ntibwankundiye ko ndoba ndi Calgary ariko abahari ndazi muzobibona mu mastati muzobibona bazobiposta de toute façon muzobibona ariko jereka ndabereke uko vyagenze muri Serengeti nuko rero bakunzi ba Imuhira Media Imana ibahezagire cyane gose iyi televiziyo yanyu muzoze murayikwiragiza mu bantu bose Edmonton ndazi ko banzi muyikwiragiza za Montreal bamenye muyikwiragiza ama province yose ya ntuze ya Canada bayimenye kugira baze baramenya amakuru abangaha muri